abakandida bose mwashyize ngaho murameze neza murameze neza ejo siriyana basi nizo nyene ndabitahura neza yuko nyene mama kanyamuji yacerewe yani nyuma yo ngaboro tuza kuvyishiramwo mu nyuma nta gaso nyene ama by the way amazina yitwa Stone murawe kazi sana yani ni vyiza sana kuba mwageze no kuba mwihanganye for real guys murakora cyane nyene muranakunzwe sana ndiko ndavuga cyane kugira ngo nizi ziri ngaboro zibashe kumva nyene ibintu nk'ivyo on sasa reka dukoresha umwanya bakungere twatumaze gutanga n'umwanya utari mutoya reka dukoresha umwanya rero kugira ngo tubashe guhereza manager wa Rajii Media TV abariwe atangura kuvuga yishite mu ncamake amajambo y'ingenzi y'ingingo kugira ngo dukoreshe umwanya we niyarangiza cyo tubaza ibibazo ko niko map zipanze ama rero mutamu urahawe kazi sana nkaba nsubiye kubashimira kuri presence yanyu kubona mwitanze muza kutwumviriza ubutumire twabahaye mushobora kubwitaba hama tutarandiriye nagira ntangura isobanuro ya Rajii Media nk'ire mubibona igizwe n'amajambo atatu ari Rajii Media na TV. Rajii ivuye muri Rajabu, ni Rajabu Hatangimana niwe nyene media. Media nayo nyene musanzwe muki nico dukoreramwo kuro nyinshi no gitanga gusa TV muzi yuko ari imbonesha kure. Hama icatumye bahamagaza ngaha sigishasha ni kimwe nyene musanzwe muzi kuko mwese ndibaza nta muntu numwe atarashika muri conference de presse. Ibimwe nyene dusanzwe tuzi kandi atagishasha kirimo gusa igishasha kiza mu bibazo tuza kubaza nuko dusanzwe media dukora ibintu bimwe ariko ubwacu twazanye impinduka gato kuko tumenyereye yuko media tumenyereye kuja guserukira abaririmbi canke ibindi bisata kuja kubaza makuru ariko twebwe hari ikindi kintu twashoboye kongeza muri Rajii Media nuko Rajii Media ifise ikindi gisata cyo gutangwa ubufasha n'ikindi gisata ciyongereye ubwira kabiri arico twita game challenge musanzwe mwarabona kuri bamwe bashoboye gukurikirana Rajii Media gitangura twari dufise umumenyesha makuru ariwe yakora ariko ubu kontra yiwe yaraheze urumva ibyawe bimaze guhera tutegereza kubaka bishasha nibyo bibiri Rajii Media igiye gushimikira ko apart yabijya tumenyereye byo kurondera makuru. Kibazo ciza nuko muri Rajii Media nk'ingene twashoboye gutegura ibyo bisata bibiri biri principal nkaba nababwiye yuko bizoza kwiyongera ibyo kurondera makuru nk'ingene mubizi ariko Rajii Media nta kindi kintu izo kwivanga apare y'ibyo nababwiye nta cinema nta comedy izo kwivanga muri Rajii Media. Murakoze. Hama ikindi gikurikira abaje ibibazo bibiri ngo mbego ko mutadu presence abandi tubona ngaho pembeni kandi tuzi yuko bakini ibindi bintu canke baserukira ibindi bisata tuzi kandi tubazimo nuko ikintu cyose ntikicobura umufasha burya umubanyi niwe mujyango twabonye ko tutoza twenyene tuca twishikiriza kuzana n'ababanyi kugira ngo badufashe muri iki gikorwa kubw'ibyo abana batanguje Rajii Media bayitanguza na comedy ndazi Rajii Media muyiravye mu ntango ma video zitangura yari comedy ariko twagiye duhindura kimwe ku kindi hagera yaho dushika kuri game challenge hamwe na charity ariyo ubufasha dufasha abantu batishoboye ibintu nk'ibyo. Murakoze cyane kuko na experience nini ya cyane ndabifisemmo me nzogerageza ntabwo nje kubipa ari sinje ngo ncenshoka ngenda bon urabizi ko hasi dusinya contrat ni yahera bakabona bimeze neza nzobandanya nkora donc ngiye kubigira nk'umwuga ndibaza uratahuye kandi urakoze. Ndashobora kuvuga ko hose hari uturusho sinovuga ko muri comedy ataco twaronka oya gusa nuko turiko tujana nibihe burya buri muntu
ingene avyuka mu nzu yiwe yategerezwa kumenya uno munsi imeza ndayipanga gute. Kubw'ibyo ntibisigura aho wakuye imeza aho yari iri ko hatabereye. Suko nuko gusa uba wabyiyumviriye mu mutwe ukavuga jewe mbona yuko iyi meza yo kwicara. No muri Rajii Media twaricaye hamwe tuvuga abakomedi ntiturabata kuko Rajii Media tuzoyagura n'ibindi bisata ntitutibagiye tuzoshobore kubishiramo, ariko kuri uno mwanya twabonye yuko umengo hari ibintu ama media menshi yataye ku iruhande. Ni kuvuga baciye bisunga ibintu byo kubaza amakuru gusa, ariko ntitwibagire yuko hari abandi bakenewe gufashwa. Simvuze yuko tudashoboye kubyo Rajii Media igiye gukora, no, ariko ucumengo turiko turiyibagiza yuko hariyo ibindi bisata dutegerezwa kumenya, nko guserukira amashira hamwe tukayabaza amakuru. Si buri munsi abaririmbyi, kuko abaririmbyi n'abantu tumenyereye kandi tubashika ko bitworoheye, nabo bamwe bibagora, ariko hariyo nk'abantu bo mu mashira hamwe y'abavyeyi, hariyo amashira hamwe aserukira abana, tukabashikira tukababaza amakuru yabo, kuko bose usanga bafise ibibazo bitandukanye. Rajii Media rero yacibona apare ya game challenge ya entertainment, reka dushira ikindi gikorwa cyo kuza duserukira kuri bamwe batishoboye, tugashobora gutumira ama media agafatana natwe kugira ngo tumushikire uyo muntu afise ico kibazo. Nibaze yuko ibi byose twese tubishoboye, ariko Rajii Media nibyo bintu yashoboye gushira imbere kwanza kugira ikorane n'ugwaruka. Murakoze. Tuvuze gufasha tuba dushaka uvuze gufasha mo gufasha ni kuvuga umuntu ashobora gutahura ico gufasha bigamije, ariko wabaje ikibazo ciza. Twebwe uburyo Rajii Media igiye gufasha suko tuzoza tuvyuka mu gitondo ngo tugiye kwanaka. Urabona ama media ajejwe kubaza amakuru cyangwa kurondera amakuru. Twebwe rero mu makuru tuzoza turondera na makuru yo kurondera abo bantu. Urabona par exemple kuri Facebook duhora tubona abantu bapostinga ngo uyu muvyeyi arafise ikibazo, agwaye amafigo, agwaye iki, akeneye ubufasha, ibintu nk'ibyo. Nkatwe nk'abamenyesha makuru tuca tugira iki, tuca duseruka aho hantu kugira turabe ico kibazo, ubwo bwose bwitwa ubufasha. Canke turashobora kumva umuntu aje kutwitura nka Rajii Media akavuga twebwe hari umutama cyangwa umutamakazi cyangwa abana bafite ikibazo, murashobora kubaserukako. Iyo rero ntumbero rero Rajii Media igiye gukorerako, nta kindi. Ndibaza ngaho wanawe hama ikigira kabiri wavuze ngo mwoba mwamushimiye iki cyotuma mumushima kugira ngo peut-être yoza kuduza Rajii Media. Ego buri muntu arafise icyo ashima, kuko umuntu ntiwoshoka kumubwira ngo twagushimiye isura cyangwa twagushimiye ibikorwa ukora. Burya umutima gusa urashobora kuvuga naka ko wabonye yuko Imana yakwerekeje kuri we, raba ingene mwokorana kugira murabe yuko mwozamurana. Burya si abarongozi ba media bazamura mu journaliste, twese turazamurana. Urumva, kuko wowe urashobora kuvuga ngo peut-être wewe yobaje kuzamura Rajii Media. Ego c'est vrai, kuko abantu bakurikira vibe, kuko ingene umubona umwigeme wacu ngaha, navuga twavuga mama w'abana, urumva, mama w'umwana, mama w'abana cyangwa umwigeme wacu. Rajii Media yamushize kubwo kwisunga caractère. Ni kuvuga Rajii Media hari ibintu twashaka ku journaliste. Si wowe nyene yaje muri Rajii Media kugira tumurabe izo caractère, no, hari abandi baje, ariko muri bo twatoranije we. Urumva yuko na mahirwe ku buri muntu iyo agiye muri interview canke ahandi hantu agiye gupresenta icyo ari cyo cyose. Kubw'ibyo Rajii Media twaramushimye, tubona yuko dukoranye twoshika kuri bijya twege turiko turarondera. Murakoze. Ya mwari mwashimye ko mumpamagara iryo munziko. Me mukazi byo kuvuga ngo mama naka antuka ntibiba biri mu kamene. Izina nzoza ndakoresha shasha oji. Abenshi kumbuga n'iryo nsanzwe nkoresha mu bisanzwe.
niryo nzoza nakoresha no ngaha singiye kurihindura abenshi murizi sawa niryo rizokora izina rizoza rirakora ni kuri Rajii Media ni Shasha oje niryo nzoza nakoresha murakoze turi kurambwira ngo brand yanjye si umenyesha amakuru mu gihe tugezemo icyo umuntu abonye yokora uragerageza urazi ikintu cyose ugerageza reka rero ngerageze muri ibi hama n'ibyakunda aba ari cyo nkora damu wanje umugore wanje no munsi abasiguriye byose murabizi murabibona aronse akaraka aronse icyo bita akaraka kuko nabandi bose nka mwese mwanonse uturaka gusa akarusho nuko wewe abahamagaye mubibone neza ejo nimuzobone ariko akora ngo byatanguye gute ubu byatanguye gute oya ubure niho bitanguye mu bisanzwe biri official hama rero mu bisanzwe nta birenze umugore wanje azobizeza cyane ngo azokura cyane ahubwo azokora ibintu bizobaryohera azobona neza yuko bishobora kubaryohera hama n'ibyabaryohera muzobandaye mumushigikira kuko nasanze abantu badushigikira si uko badushigikira kubera abatuzi gusa cyangwa badukeneye ahubwo nuko baza gukurikirana ibintu baba bakunze bavuga ati ibi bintu vema turakwiye kubiraba biraryoshe biraturyoheye rero nawe aje muri cya gitigiri cy'aba bantu baba posting ibintu biryoshye bakora ibintu biryoshye namwe mukabikunda ese mugatumira n'abandi kubikunda nk'uko twamye dushigikirana rero je mbaye ndiyishura ikibazo kimwe nigeze kwibaza numva neza yuko ngo hari uwo kimbaza umugore w'umujournaliste umugabo n'umujournaliste ndamubwira neza ko n'umwana azoba umujournaliste murakoze cyane tugashobora gushikiriza kijya Rajii Media ifise turashobora kwitabaza abandi banyamakuru tukavuga kuri bwa bumwe niturabe duseruke kuri ujya novuga kiremwa muntu nka twebwe afise ikibazo turabe yuko twomushikira kuri bwa bumwe ariko urumva yuko ari presence ya Rajii Media yamaze kuhashika ikaca isa yamaze gutanga ubufasha ikaca isaba ubufasha kuri bijya tudafitiye ubushobozi kuko burya umuntu ntiyikwije muri rusange nta muntu yovuga yuko jewe nikwije nka Rajii Media ivuge ngo jewe ku buryo mfise ndikwijije nta bufasha nosaba oya turamenyereye yuko dukunda kubona ibintu mu ngurukara mu bumenyi nka ma Facebook ma WhatsApp dukunda kubona mu magroupe bapostinga ngo nakarafise ikibazo nka Rajii Media kubera ijejwe nayo makuru yo kurondera ibyo bintu kugira duseruke kuri abo bantu tuca tubona umengo ntitwobyisangiza twenyene kuko byo ca biboneka yuko umengo abanyamakuru abandi ico kintu ntibacitayeho twebwe tuca tuhaseruka tubonye yuko kijya kintu kiturenze tuca twitabaza abandi banyamakuru tukavuga muri bwa bumwe turabe yuko nimba Rajii Media yashoboye kuhava aho hantu turabe ingene twokwikoranya twese cyangwa tugasaba ubundi bufasha ahantu kuri bimwe tutoshobora tukabasha kumushikira uyo muntu muri rusange Rajii Media nuko duserukiye ico kintu cy'ubufasha si kuvuga yuko ngo arico tuzokora cyonyene mwumvise yuko hariho na game challenge icyo niki kizoba buri munsi cyangwa ngo nicyo umujournaliste wacu azoba ajejwe buri munsi oya ni kintu cyaje kwiyongera muri Rajii Media nk'ingere muzi media ikora ibintu byo kumenyesha amakuru ibintu nk'ibyo nibaza ngaho mwana aho nyene Rajii Media na Malengo Media ni mukuru na mutowe icyo kwanza ni cyambere icya kabiri nuko si Rajii Media na Malengo Media gusa bifitanye ubucuti amaradiyo yose canke amateleviziyo yose pito amamedia yose mu ncamake twese dufitaniye ubucuti ni kintu gusa twebwe tutazi kuko jewe nje kugusaba ubufasha uri inshuti yanje kuko sinoja gusaba ubufasha umuntu ntazi cyo kintu ntikibaho gusa ico Malengo Media na Rajii Media bafitaniye ubucuti bwa hafi nuko nyene Malengo na nyine Rajii Media nabavukanye ego twari muri conference de presse iyi ni Alpha Media Burundi kora subscribe niba utarayikora warayikoze big up sana ndagushimire gose hanyuma ugira ama partage kugira ngo n'abagenzi bawe babone notification y'ibintu bigiye bimeze fureshi sana reka rero ndagushimire waduhaye umwanya inyuma ya kamera ni Junior ciao love you so much